Nshuti mukunzi badukurikirana kuri uno mwanya tukaba tusuye kuramutsa kuri mikoro mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkishimana. Ni umwanya mwiza uko tuganira ku majambo y'Imana, kandi turizera ko muza gufashwa we hafi kugira ngo ubandanye wumviriza ntihagire n'ijambo na rimwe rigucika. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 11 ku murongo wa 28. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 11 ku murongo wa 28. Reka dusome mu izina rya Yesu. Havuga ati: nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Ndasubiramwo, ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 11 ku murongo wa 28. Havuga ati: nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Aya n'amajambo Yesu yariko abwira abantu, kuko yaravuye Korazini na Betsaida. Maze rero Yesu atangura kuvuga abwira abantu bananiwe barushe, ababwira ati: nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Hari igihe rero umuntu ananirwa, kuko abantu kenshi si benshi bemera ko bashobora kunanirwa, ariko urashobora kutavyemera mu bantu ko wananiwe, ariko muri wewe umutima wawe urakwemeza ko wananiwe, ubwenge bwawe burakwemeza ko wananiwe, ivyiyumviro vyawe birakwemeza ko wananiwe. Urashobora kuba wagerageje ukagerageza ikintu ukabona ko umenga biriko birakunda mu bwoko munota wa nyuma ukabona urananiwe. Dufasha akarorero ku rugo, umugore n'umugabo murashobora kuba mubana, ariko rero hakagera igihe mukananirwa. Yaba uri umugabo ukananirwa, yaba ari umugore ugasanga yananiwe. Bivanye n'iki? Bivanye nuko kumbure umwe muri mwebwe atabyifashemo neza, cyangwa ugasanga mwebwe mwese ntiwabyifashemo neza, cyangwa ugasanga mwese bimeze neza, uretse gusa ko habaye akantu kinjiramo indani hagati katuma mutahuza cyane. Ariko kandi haragera igihe ukumva umenga biriko biraza, biriko biragenda neza, biriko biraja ku rutonde, ariko kandi mu nyuma ukazubona wananiwe. Ikindi gihe naho mu buzima haragera igihe ukumva ko uremerewe, ukumva umenga ni nk'ingunguru y'amabuye iri ku mutwe iwawe, bivanye n'ikibazo ushobora kuba urimwo, umutwaro ushobora kuba urimwo, ukumva umenga urakurengeye. Dufata akarorero, uragwaje mama wawe mu bitaro kuri Prince Regent, ukaba ugwaje umudamu wawe mu bitaro ku Mpanda hariya mu ntara ya Bubanza, ukaba ugwaje mushiki wawe hariya kumburi wanyu mu Kayanza. Ico kibazo cyose abo bose baraba wewe, na yaba mama wawe ugasanga nta papa ufise, yaba umudamu wawe uravyumva ko ari wewe wategeza kuba uhari, na mushiki wawe ntarubaka urugo ngo agire umukurikirana, bose baraba wewe. Ugasanga nakagashahara ufise ni gatonya, kandi cyangwa ugasanga ukora akazi ko kwisumamwo, niko bavyita mu Kirundi, kandi uronka ruko wagiye gukora. Haragera igihe ugeze hagati na hagati, urumva Bujumbura na Bubanza na Kayanza, sinzi hagati na hagati ko hoba ari Muramvya, uri hagati na hagati ukiyumvira, none ngendi Bubanza mbega noja i Bujumbura, mbega noja mu Kayanza. Ukumva ibintu bikuremereye, ukumva ko uremerewe bidasanzwe, ukumva umenga karabaye, ukumva umenga ntawo gukura ko mutwaro. Kenshi na kenshi bamwe usanga n'ubwenge babuta, ugasanga wibagiye niho wari kuraja kubera ikibazo kimaze kinini cyane kikurengeye, wowe kubwawe urumva ko kikurengeye. Ariko ngomba nkubwire, uyu muntu yavuze rino jambo ari we Yesu Kristo, yavuze ngo ni mubiri impejewe. Ivyo byose wumva ko bikunaniye, ivyo byose wumva ko bikuremerereye, ivyo byose wumva umenga nta ufisa aho woca, kuko hari kibazo ubona canke ingorane ubona ukabona umenga urashaka kuronka aho uca, kandi ukabona umenga biroroshe, mugabo ukabona nyene byananiranye, mugabo byari byoroshe, urabona inzira. Hari n'ibindi bibazo utabona n'inzira, utabona aho uca he, utabona wohera he, utabona wo kwita kurinde, mbega wo bihera he. Ibibazo nk'ibyo birabaho, kandi abantu barashaka kubwira ko bashobora kubikora. Hari abantu bitwa abanyamareba kubwira ati ndashobora kubikora, hari n'abandi akubwira ati ndashobora kuzibirira urupfu kugira ngo ntiruze,
mugabo ejo hirya ejo ukazamva umwana we yapfuye canke se yapfuye canke ikintu kiwe yapfuye nawe nyene nyamupfumu ukazamva yapfuye. Hari ibintu rero usanga biruta kumva ingene uvyumva. Ikindi hari ikindi naco usanga kiremereye mugabo ukabona umenga uri mu bandi. Tufate nko kuremerwa kubura akazi, ukabona akazi karanse canke ukakabura nyine mwaka wa gahera imyaka 2-3-5. Urababara mugabo si cyane gose ko uvuga ati ndi mu bandi. Hari n'uwundi numvise afise ikibazo nk'ico ciwanje mugabo rero ikibazo hari gihe usanga ikibazo kiremereye maze ugasanga n'abandi bantu nabo baraje kukuremera baza kubwira ngo bariko baraguhanura bariko barakuronderera inyishu bariko bara dagwe nk'akarorero umuntu akaba afise yavutse ari umwe ari umuhungu wabo na se yavutse ari umwe na sekuru yavutse ari umwe urumva ni batatu. Iyo muntu yavutse ari umwe se nawe yavutse ari umwe sekuru yavutse ari umwe nuvuga ko atamujyango afise ntagira shangazi ntagira bamudogo ntagira nde nuwo umumwe. Aho bose rero uhereye kuri sekuru yasize amatongo amahero amatongo menshi kuko urumva sekuru amatongo yari afise yafashwe na se nawe ayo matongo yose ya sekuru ayasigiye umuhungu umwe akaca yubakana n'umudamu babana n'umudamu gasanga wa mudamu nawe kumbe ntavyara bamukuyemo igitereko nuvuga ko atavyizigiro canke atabonaho bizoca kugira ngo avyare. Hari gihe we kubera bakijijwe ashobora kumva umenga ntaremerewe cyane mugabo abantu barashobora kuza akamubwira ati none gasha kufisa amatongo ko amatongo arengako none ugiranye n'ugende nyine uzope aribwe n'abarundi none nta kuntu ucisha pembeni ukarondera umugore pembeni canke ukabigenza kujyana kuriya kugira ngo urabe. Ico ni kibazo usanga umuntu yumva ati ndi mu bandi ko hariho nabandi batararonka abana mugabo ugasanga abantu baraje kugira ngo bakuremere kurusha ugatako ukashira ko vya bibazo wari ufise hakaca hongerwa ko n'ivyo bibazo abantu bakuremereje. Reka rero hace hongera ko ikindi kibazo cy'uko umudamu nawe atangura kwigenza nabi. Ndazi ko umufatanye itonga mu busambanyi woca ubwo nyine umwirukana ko uronkeye akaryo kuco ufatira kuri rya jambo Yesu yavuga mugabo nta busambanyi ajamo ariko ico akora aranya inzoga guhera mu gatondo kugeza ku mugoroba akazi yarahagaritse ubuzima buruko nta mwana urumva nta kintu ki araho anya inzoga ushitse wewe niwe umugabo ukora byose uravye nabi ugakubitona amakofi. Wishiye muri ico kibazo wishiye muri ico kibanza nuvyumve nkuko umenga nk'akaroro ndiko ndatanga nyine mugabo wishiye muri ico kibanza uburemerewe kandi uburemerewe vy'ukuri atari byo kuyigirisha umuntu nk'uyo abaremerewe. Rero umaze genda kwa kumugenzi kumbure ari hafi yawe akaca kuri wose kurusha ati ahubwo umugore kwita makofi agira gute atahijoro anywa inzoga mugabo nta busamba mugabo urumva nabujya bakuronkera ariko no kubwira ni yavuze ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyo mutwaro rero uko wawuremereje abantu niko nabo bawikuyeko ahubwo wongera ko nibindi biro barabukuremeka kandi buraretse kuremeka abantu uzane uremeke Yesu ashoboye vyose ashoboye guhindura ubuzima bwawe ashobora guhindura kahise kubuzima bwawe ashobora kuguhoza amarira warize urashobora kumaza umwaka urira imyaka 2 urira imyaka 3 urira imyaka 10 urira utigeze uronka umuntu aguhoza amarira umuntu yagerageje kuguhoza amarira yavuye akomerera nabi nawe kurusha ugasanga ni nk'umuntu muba bari mubakanye mu gishingo cyuko yo kuremesha yavuye akomerera nabi. Hari abantu bazi kumera nabi nari mvuze abantu bo mu rugo kandi nosura kandi nkatanga akarorero ko mu rugo koko nivyabaye si akarorero umudamu narigeze kubivuga undi munsi umudamu yabana n'umugabo wiwe umugabo nawe yarakeneye ko yoza n'undi mugore umudamu rero aba muri uko kuremegwa n'uwo mugabo amugirira ibintu bitandukanye kugira ngo arabe ko yoruta akagenda akamugirira amakosa yose abaho kugira ngo umugore yate yomoke
umugore umutima waravyimbye hamwe woturika bivanye n'ibibi yakoregwa n'umugabo. Undi munsi nyamugabo acafata umugambi wo kugomba kuzomuturira aherengetere bihere biheze vyitwe ko batewe n'umuriro, maze aca atabaza ababanyi. Mugabo abonye ko umugore yahejeje gusha kugira ngo amubise maze aza n'uwundi. Uwo munsi umugabo agura aka 5 litre k'igitoro ka essence, afata ibitoro byuzuye litiro 5 zuzuye kakabido kakadumu k'ilitiro 5 aruzuza, avuga ati akarero mu ijuru ndaza kumumemera ko umubiri wose nabujya abaryamye ku matera byose bica bishana, akabisika munsi y'uburiri, aca baraja gutembera kugira ngo aze kuza ikibi cyuzuye neza na neza aca gikora. Umudamu nawe yari umuntu yisengera Imana. Imana ntiburaho ibicisha. Yinjiye mu nzu yumva mu nzu hamota essence, kandi nta groupe electrogene bafise, nta modoka bafise, nta moto bafise. Arimvira mbega iyi essence inuka mu nzu iwanje ivuye he, kandi nta kintu na kimwe gikoresha essence dufise mu nzu. Araraba sinzi ngene naravye musiburiri, asanga akabido kuzuye essence kilitiro 5. Ariyumvira arabura. Umugabo we nta moto afise, nta modoka agira, nta gitora dandaza, nta mbega akabido kaje gukora iki musi gitanda. Ariyumvira ati reka ndaza kumenya ico karondera. Afata ya essence aragenda arayisesa hanze kure, maze acashiramo amazi asubiza hahandi. Ajyanye mu ijoro aza yumva ariko aratota. Kumbe wa mugabo yafashe ka kabido yibaza ngo iracarimo ca gitoro ya essence, aramusuka ku mubiri wose ni matera, arajobeka gose azi ati unkubiti kibiriti kimwe gusa acasha. Mu gihe azoba ariko arasha mpamagara ababanyi ngo bantabare, mugabo wazo wayaheje gupfa. Wa mudamu avyumvise ko aravye kwabona ni wa mugabo ariko amusuka ko ka kabido kaka 5, wa mugore atangura gutwenga kuko azi ico yakoze. Wa mugabo nawe yibaza ko umugore atamenye ivyari byo, afata igibiriti yihutira kwatsa n'ingoga, na ya matera ntiri bwake kuko umva yasutswe kwa amazi irakanye. Imana ibitabaye wa mugore nkuko yararemerewe, iyumvire kuremerwa kugezaho ugera mu rwego nkugo. Ariko Yesu ntabura inzira acamo kugira ngo agutabara. Vuga uti amen. Urashaka kuburemerewe nk'uwo mudamu, canke nk'akakarero ka wa mugabo navuga, canke ugasanga uraremerewe mbere kurusha nabo. Undi niwe yanyeretse aho yaturiwe n'umugabo, nawe yamugiriye uko nyene yamususe ko essence. Urashaka kuburemerewe kuruta ivyo. Kumbure abantu biyumvira ukaburemerewe gose, ukabugezaho wisanga witaye mu miduga, hakaba hagezaho wisanga wari ugomvye kwiyahura. Uwundi niwe yambwiye ati je naragiye ku kiraro nako mu Gatumba kuri Rusizi n'abana, ati ngira niteyo kubera ikibazo, kubera kuremerwa. Uwundi nawe yatwumvise tuko turavuga ijambo yagira je kwiyahura, ndongogwa kuvuga ati wewe ugira wiyahure ntuhagarike wumvirize rino jambo. Abanza guhagarika arumviriza ijambo arakira. Urashaka kuba warugeza ahantu wumva ko wo kutabaho byo kubera vyiza kuruta kubaho, kubera kuremerwa, kumva ko unaniwe, kumva ko ugeza ahantu. Sinzi ko biragushikira. Hari umuntu yashinga inaye ko yaba mwijabe hageze nka 8 yavuye ku kazi agaheza gufungura agira ruhuke, avuye ku ishuri, yari umunyeshuri avuye ku ishuri aheje gufungura agira ruhuke, aca yisanga yibaza ati aratashe, nako yinjiye muri chambre, kumbe ariko aramanuka kunahangwa. Urabona jabe kunahangwa ariko arabandanya atazi yariko araja kubera kuruha mu mutwe, yarafise ikibazo runaka yari yakimbwiye. Umuntu araruha akaremerwa, hawumva umenga biranse, sinzi ko birashika ukageraho usanga uri kuri dodomba mu nzira, uri kuravuga toya ntibikunde ibi navyo, ugasanga abantu muri hafi na hafi bariko bagutangarira ati mbe uyu muntu nibiki afashwe nibiki. Uri kuravuga amajambo, uri ko haragezaho cyangwa ugasanga impuzu wayihinduye, indani washize hanze,
canke wibagiye wagomba guhitana kagashati kawe wagoroye, kumbe uhitanye ya muzu yawe ya indi shati wari ukoresha ugiye kurima, niyo ujyanye ku kazi, ugasanga nyine waparanganye mu mutwe bivanye n'ikibazo. Nubwo ikibazo cyawe gishobora kuba kigeze aho hose wumva ko hakomeye cyane, arashoboye kugukura muri urwo rwego rw'abarushe n'abaremerewe n'abananiwe n'abumva ko kabaye, akagushira mu rwego rw'abandi bari mu karuhuko k'Imana. Imana itanga akaruhuko keza, iraryosha ibintu. Yesu rero buriya akugiriye akantu k'aga surprise, uratangara, ibintu byose kabishasha bigatangura bushasha, ukamera nk'umwana muto, ubuzima bukaba ubundi butandukanye nuko wahora ubwiyumvira. Birashobora kuba bivanye n'amatongo, birashobora kuba bivanye n'akazi, birashobora kuba bivanye n'urudandazo urimo, birashobora kuba bivanye no ku rusengero usengera, birashobora kuba bivanye n'imibano y'ababanyi cyane muri quartier ubamo. Hari ibintu byinshi cyane biri mu bantu, nawe kimwe muri ivyo cyane mu byo ntavuze cyashobora kuba kikurimwo kandi kikuremereye. Ariko uno munsi Yesu agomba bikuruhure. Wewe ni wemera gusa, wemere ijambo akubwira, wemere amajambo akubwira, wemere kuja mu rwego rw'abemera ko bashobora gukizwa na Yesu. Kuko hari abantu batemera, avuga ati oya vraiment Yesu ashobora gukora ibindi, mugabo iyi ngorane mfise ni irakomeye. Dufate nk'akarorero, uri imfuvyi, cebaza ati none ko ndi imfuvyi nazogarukana papa wanje, none koko azogarukana papa, azogarukana mama wanje? Ndakubwiye ni Imana irakwishuye, nawe uheruka kubura umuntu, uvuga ati none iranyishura gute kandi nanje meruka kubura umuntu? Ibibazo biracari byinshi, uraremerewe cyane. Hasigaye gato uzishire ku mutwe, hasigaye gato wibome kumbure kubihome, hasigaye gato umva umenga biranse. Ariko wararondeye, waragiye ku psychologue, muraganira, urumva kumenga ibintu bigiye ku rutonde, mugabo mu nyuma biranka. Baragerageje, nawe waragerageje, warahevye imbere naho usengera wibaza ngo niho uzoronka inyishu, biranka. Urasubira, kumbure warahagaritse n'akazi byaranse, kumbure warahagaritse n'urudandazwa byaranse, inyishu yawe ntubona hiri. Mugabo no musinje kubwira inkuru nziza yuko inyishu yawe ihari, ko amaramaje avuze ati agira kuruhure iyo miruho yose, iyo mitwaro yose, kuko avuga ni muze kuri jewe abananiwe n'abaremerewe ndabaruhure. Kandi buri abaruhura ntiyavuze ngo haze ababahanaka, mugabo ababahanaka ntibaze, haze ababa mu gihugu kanaka, mugabo aba mu iki gihugu ntibaze, canke ngo haze abantu b'imyaka iyi ni mugabo imyaka iyi ntibaze, canke igitsina iki canke ubwoko. Oya, ahamagaye abaremerewe bose, kandi muri abo bose urimo. Kandi wowe nashaka wowe nimero ya mbere yo kwishurwa mu gihe ukwemera Yesu Kristo. Hariyo inzira zibiri ngomba ndakwerekeza shaka kugufasha mu buryo bwo gukira. Nimba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uno munsi wemere umwakire, wemere Yesu Kristo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Maze nubikora, jewe ndagusengera, maze ucurondera ishengero yemera Kristo, yemera umubatizo, yemera kuzuka, gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Maze wegere umukozi w'Imana ari hafi yawe ngaho, umubwire vyose, maze aguhe impanuro bijanye, asubira gusengere, winjire muri uwo murongo mwiza cyane. Yes, umurongo mwiza cyane w'abariko baraja mu ijuru. Yesu yavuze ngo iki? Yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data atari je ndamujanye. Nuvuga ko udashobora kuja mu ijuru utemeye Yesu Kristo kwa kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndazi kumbure uwundi agira kabiri rero ariko avuga ati jewe naramwakiriye, mugabo ibibazo mfise birengako. Uno mwanya rero hageze umwanya wo kugusengera uwo mutwaro, kugira ngo nyene umutwaro wewe ufise nye wa mutwaro uremuruke, maze Yesu yavuze ati nimunyikoreze uwo mutwaro wanyu, maze awikorerewe. Birashoboka, nakidashoboka, bijya byose ubona ko bidashoboka,
ntibishoboka ku bantu, ariko ku Mana birashoboka. Hari ibiharuro uciga muri primaire bakubwira ko bidashoboka, ugafata bibiri bakubwira ngo bikuremo bitatu, umwigisha kubaje nk'icyo kibazo acumubwira ati ntibishoboka, kubera ugwego warugezemwo wabona ko kuko bidashoboka, kubera nivyo wigishijwe, kandi umwigisha we abazi ko bishoboka, mugabo kubera abona ko ari hugeze niho akwakirira nivyo akwigisha. Na Yesu hari ibintu akurekurira kubera abona ko ari hugeze, mugabo ngomba kuduga, uduge nivo mu buryo bw'impwemu, ugere aho ushobora gutahura n'ibindi Yesu ashobora gukora. Hari ibintu wumva umenga ntibikunda, uri umutamakazi utagira n'iginyo na rimwe, urashobora kuvuga ati nkibi Yesu ishobora kubisengera, ariko nta cyananiye Yesu. Nimba yashoboye kuzura Lazaro yaraboze, bigaragare ko yamusubije kwinyama, bigaragare ko yamusubije ko imitsi, amaraso, ibintu byose, nawe arashoboye kubikugirira, akagusubiza amenyo yawe yose. Oti Jackson oya vara mugira unwenze, ndagutwengeje nyene warosa amenyo ucutwenga neza mbere kurusha. Urashaka kumbwira ati none jewe buriya ndaruhijwe n'ingwara ya estoma. Yesu ashaka gukabira akagushaka kandi ka estoma keza karuta kakandi. None ufise imodoka ukaja ku mekanicien, nashaka guhindurira icuma agashiraho ikindi, kuko niwe akora, niwe afise ivyo vyuma. Yesu arazi vyose, ni Imana yakuremye, irazi fwa yawe ingene imeze, arazi amaso yawe ingene ameze, arazi umutima wawe ingene umeze, arashaka kuguhindurira. Nimba abantu bashobora gufata igihimba cy'umubiri kimwe bakagihindura nk'amafyigo, vuba bamaze iminsi bari kubariga ingene bashobora guhindura umutwe w'umuntu, bakawukurako bagashiraho uwundi mutwe ku mubiri w'umuntu. Bariko baravyiga kuko baheruka kubikora ku mbeba, barabona ko bikunda, bariko bariga ko bashobora no kubikora ku bantu. Nimba abantu bashobora gukora ibintu mwe n'ivyo byo bakundira bikaba, mbega Imana yo, mbe wibaza ko ikibazo cyawe cyo bari kinini gose kuruta ingene Imana ari nini gose? Mbe wibaza ko wowe ushobora kuba ufise ingorane cyangwa ingwara iruta ingene Lazaro yari yapfuye aranabora? Mbega wibaza ko amaso yawe ashobora kuba yaraboze gose ku buryo yoba ari mabi cyane kurusha ya Bartimayo Yesu yakijije? Rero sinumva naho bufise imibembe, ingwara y'amaguru bufise yo biruta ya mibembe y'abantu 10 Yesu yakiza. Nta kintu na kimwe nta kimunanira uwo Yesu, nta kimunanira, nta kigeze kumunanira, nta kimunanira, nta nikizomunanira. Icyamunaniye ni kimwe gusa, no kubesha. Yasezeranye arashitsa. Yavuze ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Biroroshe cyane, biroroshe. Kandi Imana yavuze ngo amajambo yanditse muri Zaburi ya 50 ku murongo wa 15, aho tubona amajambo meza cyane ashobora kuguha ivyizigiro, ngo munyambaze ku munsi w'amagorwa, ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, ngo nzogukiza nawe uzomesha icubahiro. Ku munsi w'amagorwa, urashaka kuba uri ku munsi w'amagorwa wewe uno munsi, cyane umaze iminsi uri mu magorwa. Imisi yawe y'amagorwa yabaye myinshi mu buzima, imisi yawe y'amagorwa kumbure niyo yabaye myinshi kuruta imisi wabayeho. Umaze imisi udatwenga mu buzima. Nababwiye umunsi umwe umuntu nigeze gutwenza, acambwira ko amaze imyaka namba yari 10 n'ingahe atarigera twenga. Nibwo bwa mbere atwenga inyuma y'iyo myaka yose, kubera ibibazo yari afise. Rimwe na rimwe ndatera inkuru nka twenza, umunsi nenda mutwengeje namuteye inkuru aratwenga. Urashaka kuba ugeze ahantu amarira ku munsi ni nka devoir, nta munsi uhera utarize niburi rimwe canke kabiri canke gatatu, bivanye n'ikibazo urimo. Ariko naho ugeze ahantu nkaho, Yesu arashobora kukuzura, agagukura muri urwo rwego, akagushira mu rundi rwego rukomeye cyane rw'abana batwenga cyane, baryohewe cyane, bameze neza imbere y'Imana. Uzumwambaze rero ku munsi wawe w'amagorwa, ngo azogukiza, mugabo nawe uzumuhesha icubahiro.
ngira ngo usengere rero, ngira nsengere umuntu atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe kugira ngo amwakire. Ngira nsengere kandi umuntu yoba yaramwakiriye mugabo akaba ari mu bibazo, akabona ko aremerewe, akabona ko arushe, akabona ko byanse, kugira ngo Yesu amugirire aka surprise, amugirire akantu gashasha akagiturumbuka, kugira ngo ubuzima bwiwe buje kuri gwa rwego rw'ababandi baryoherwa banezererwa ubuzima bwabo mu Mana yabo. Ndagusabe ahuri nimba vyokunda upfukame kugira ngo ndagusengere. Uri ahantu utopfukama naho ndagusabe ufate mu gikiriza kugira ngo ndagusengere maze Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye ko mwene data yemeye kukwakira ngo mubere umwami n'umukiza ubugingo bwiwe. Yarabaye mu by'isi imyaka myinshi, yaranezerera ubuzima mugabo ubuzima ntabwo bwamukunze, yararyoherewe ubuzima mugabo ubuzima ntabwo bwamuryoherewe. Yesu yaragerageje ibi nabiri yabwira ngo arabe ko yoronka amahoro, ko yoronka urukiza, ko yoronka gushika agomba gushika, mugabo byaranse. Ariko no munsi aratahuye ko byose bishobokera uwizera, kandi ko wewe ushoboye kumukura muri ayo marira, ushoboye kumukura muri ayo maganya, ushoboye kumuruhura, ushoboye kumukura muri uwo mutwaro maze umugeze ahandi hantu heza cyane akeneye. Kristo ndagusabye ko umuharira ibyaha vyiwe byose. Yarabeshe, yarishe, yarasambanye, yaratukanye, yarakoze ibi canke biriya, uko byakabaye kose ijambo ryawe ritubwira ngo naho ibyaha byanyu byo batukutuku ati ndashobora kuvyeza bikera nka sheregi canke nk'urubura. Yesu ndagomba ko umuharira, umuhanagure gose mu gitabo cy'urupfu maze umwandike mu gitabo cy'ubugingo, maze kuri wa munsi nabazogusanganira hamwe nabera. Kristo ndakweretse undi muntu agira kabiri, we aramaze kukwakira ariko ibyiwe ntabwo bitera imbere, ubuzima bwiwe nibuko buragenda nkuko avyumva ategezwa kuvyumva. Ibintu byo biguma bisubira inyuma, yaba urudandazwa, yaba imirima, yaba akazi, ibintu byose biguma bisubira inyuma. Umubiri wiwe ingwara nurutavanako, afise ingwara yaramaze no kwihebura, ukwizera kwaraheze, ntakibona ko ushoboye gukiza, atangiye kumva ko umenga ushobora gukiza gusa ingwara zitwa ntono, mbwa izo zindi zitwa ko ari nini umenga we ntaco zishobora ko. Yesu ndagomba ko musubizamo kandi ubuzima, muhemu wawe asubire kandi amwereke ubushobozi buri mu kukwizera wewe, maze utangure gukora igikorwa kidasanzwe mu buzima bwiwe. Ingwara zikire, abakeneye ubuzi ubaha ubuzi, abakeneye gutera imbere ubahe gutera imbere, abakeneye amazu ubaha amazu, abakeneye imodoka ubaha imodoka, abakeneye visa ubahe visa, abakeneye imutahe ubaha umutahe. Ivyo vyose umuntu wese ariko aragusaba muri no mwanya ubimuhe, kuko uri Imana idukunda kandi tubabaye. Ndakwizera mwami, ndizera kuza kubikora kandi ko uza kwigaragaza nk'Imana. Ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Wewe rero uweje gusengerwa, urashobora kuba kumbure warugwaye, ejo uzoje kwipimisha kugira ngo wizere ko wakize. Bazosanga wakize nimba wizeye, kuko Yesu arashoboye, yamayakijije abandi benshi cyane. Wewe nawe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, rondera ishengero rikwegereye hafi yahuba, uvugane n'abakozi b'Imana bagufashe, bakurongore, kandi ucubandanya usengera aho nyine kugira ngo bigende neza. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Imana yabigomba rero tuzosubira, mugire ibihe vyiza. Yesu abahezagire.